umwami, n'umubeshi, n'indyarya, n'umusuma, ariyemera. Naho nabanje kumurogotako no kumuhiga no kumwambika ibara, ariko naragiriwe ikigongwe, kuko nabikoze ntabizi ntarizera. Kandi ubuntu bw'umwami wacu bwiyongeranya kuri jewe bo no kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu yabishoboje, kuko yanyiyumviriye ko ndi uwo kwizerwa akampa ubusuku. Ayo ni amwe mu majambo y'umwe mu bahora bahama ishengero, ariko mu nyuma yacitse uwushiraho amatanguriro y'ubutumwa bwiza. Kandi yongera akavuga ngo, ariko icatumye agirirwa ikigongwe ni ukugira ngo Yesu Kristo yerekanire muri jewe gahebuza ukwihangana kwiwe kose, mbe icitegerezo c'abazomwizera bakaronka ubugingo budashira. Turi mu bihe yaho bamwe mu bizera baterwa isoni no gushingira intahe agakiza bakiriye, kuko bumva yuko kahise kabo si keza cane ku buryo boshingira intahe Kristo Yesu. Ariko ndagenda kubwire yuko igihe wamwakira mu buzima bwawe wacitse icaremwe gisha, wahindutse icaremwe atakahise gifise. Wibaza yuko kuko abantu bakwibutsa kahise ariko no ku Mana bimeze, ariko siko namba, kuko yaratubwiye ngo nzobagira ikigongwe ku kubwabitanya kwabo, kandi ibyaha vyabo sinzovyibuka ukundi. N'igihe wogira intege nke wame wibuka yuko atatugiriye ibihwanye n'ivyaha vyacu. Nagira ndakwibutse ko wakijijwe n'ubuntu bw'Imana atari ibikorwa vyawe. Komeza wizere, uhagarare mu kuri, ushingire intahe agakiza wakiriye, kuko uri umunyu w'isi kandi uri umuco w'isi.